Bakunzi ba BM4 News nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze muri kiganiro cacu. Cuno musi nikiganiro tugiye kuyagira ko kandi kubijanye n'umutekano mu karere, politique diplomasi ngo twama tubibashikiriza mu makuru n'ibiganiro twama tubashikiriza kuri no musi. Ntabwo ndumwe fise umutumire ari special ku murongo wa telefone tugiye kubana aho tugiye kuyaganira cyane ku mutekano wo mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa yuko umwanya n'umwanya ushobora guhungabana. Dufise byinshi zo kwisunga ku makino y'Uganda kugira ngo dushobore kubabwira ibijanye n'ibibazo cyane ibibazo bishobora kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda umwanya n'umwanya nubwo abantu benshi mutagomba kwibaza. Tuza kuyaga cyane ku kijanye n'icyatumye igihugu cy'u Rwanda cugara imipaka canke imbibe gisanzwe gihuza n'igihugu ca Kongo mu gihe abenshi bazi neza yuko ari Ebola nyamba nihenze yoba ari yitumye igihugu cy'u Rwanda cugara imipaka. Twagiye kuvumbura yuko hari ikindi kintu cinyegeje inyuma cyatumye igihugu cy'u Rwanda cugara ino mipaka isanzwe gihuza n'igihugu ca Kongo. Abarundi nabo bati kubera iki Uburundi buhuza imipaka n'igihugu ca Kongo, Uburundi bwo bwo tariko burugango motife ngo ni Ebola. Ndibaza nyinshi yose munaza kuyironkera mwa kino kiganiro. Fise umutumire ku murongo wa telefone ntangwa ndaho baramutsa cyane Big Brother. Yes, mwiriwe. Mumeze neza? Ndashima Imana. Ya, abasilamu bavuga ngo alhamdulillah. Yeah. Oh, yes. Ni Boniface na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe bita Colombia. Ya, Colombia ntiwibaza yuko wivuza amazina bashobora kugusanga bakakugirira nabi bro? Oh yeah, je bro, je nakuza tamundi. Kuva Rwanda je nabuke mu Mutara umupaka w'Uganda yateye kuri hajyanyere so turamumenyereye. Numvise ngo abantu muri ivyo bihugu biteye imbere ngo mwamwiraririye ngo ku mpande zose. Iyo je nabi tukura mwijisho. Hariho akantu ba drama ikiganiro yigeze gukora aravuga yuko boba bamutumye ko abantu bagira murondere aca yerekana ikoresha arababwira tumwanya n'umwanya aho muzira hose ndabakira. Ega nako babonye kuri kamera ujya haba hari ibindi bicecetse. Utira ngo werekane kuri kamera ngira bisobanukirwa. Ndabisobanukirwa nuko tubanze twiyagire gato kubijanye n'igihugu cy'u Rwanda kirugara imipaka. Hari amakuru karavuga yuko FDRL ndetse na Jean Luc Habyarimana bashobora kwija mu gihugu cy'u Rwanda bakaza ku reconciliation canke guhuza abanyarwanda ca kintu abanyarwanda babura kuva FPR igiye ku butegetsi. Ariko turagomba udusangiza ubuzima bwo ngaho mu gihugu cy'u Rwanda kuko watubwiye ko habaye mbega byari imeze gute, abantu baravuga yuko bicwa byari byo canke n'ububeshi bimeze gute Big Brother? Mutangazaje ikintu nagira mbwira abantu kuri no saha. Yeah. Kagame ya FPR yiwe kutera nta munsi yateye yica arinda afata ubutegetsi yitse. Je mugiye ko naguke ku mupaka Rwanda ariko ndi Umurundi. So yateye bateye tariki imwe twetse ko atari we yarahagarariye ingabo. Urazi ko ujya General Gisagwigema niwe yatuteye ayoboye ingabo. So Kagame aramwicisha wenyene. Ego amwicishije tugiye yitwaza ngo ari kwiga amashuri muri Amerika. Ibyo byose twabonye ko ari nk'amaresha mu gihe byari ibintu byo kubesha. Ko ntabwo navuga ngo bari kwiga muri Amerika bari bapanze ko batera u Rwanda bize. Ayo mashuri yari yagiye kuyigira muri Amerika kandi yari azi ko u Rwanda barupangiye gutera. So ibyo byose twabonye ko ari ibinyoma byiwe. So muri make no yica. Ego ariko ujya mugabo Fred Gisagwigema we ukunari yashatse kuyobora urugamba yashaka kumvikanisha abaturage nta bintu byo kwica yari afise muri proteke yiwe. Kwa rukugwa yavuga ati mugwane ikaramu mubona atukuja kuza kugera Kigali gusa. Iyo abanyarwanda mbega yagomba kumvikanisha hagati y'ubwoko canke Gwigema urabona ukuntu yaje we ntago yaje afise ibintu by'ivanguramo. Ego Gwigema yo Fred Gisagwigema. Yari umugenerali
n'amapeti yahawe werewe mu Bugande ayahabwa na Museveni ya general yahawe na Museveni na president Habyarimana ari nawe se wa Jarike yari yagiye muri uwo munsi mukuru sinzi ko amapide mukunze kuyitegereza tuzoyashaka tuyarondere so ujya rero yaje we ashaka ati yararabye abona aba tubivuge nkuko biri nyene abo batutsi kuva 5 n'icenda bamaze imyaka 30 hanze aravuga ati reka kure abantu zenye abatutsi kubera bari baragerageje kumvikana na Habyarimana ntabwo byari byashobotse bo babonye bafate inzira y'umuheto ubwo rero baje Habyarimana gwige mico yavuze jewe kwanza kigera no ku mupaka kubera naho kwatikira aba inkuru zavugwa twumva kwitwicaye mwa abasirikare barababona benshi we yaravuga yaraje barinjira abasirikare batari bake ara ku mupaka inkotanyi zihageze arabavuga bebwe aha twahageze aha turi iwacu yajya ni mu Uganda hadi mu Rwanda ubugizi bwa nabi yaranabibabwe ko yarazi ko ari kumwe n'abantu b'abagombi babi arababwira ati rero aha twageze mu Rwanda iwacu tuvuka iki kituza bebwe tuje kugira duhungura ababyeyi bacu cyane gose nta munyagihugu duhigana nabo twebwe duhigana n'umuntu atubuza kugera i Kigali ko azoba ari umusirikare nta munyagihugu ushaka kumukuraho iyo niyo nama yabagirije ibyo dupfa byose tubisige hajya hakurya Uganda kubera ari ku mupaka ahantu bita Kagitu aho bari baje kuzingira aga section kari karinze kajya ku mupaka kwabo kwa Habyarimana bahita barikuramo bamubwira ati wewe genda utanga amakuru Kigali babwira ko twebwe turi inkotanyi twateye niko arababwira ati ibyo dupfa ibyo twapfa kujya mu Uganda tubisige hariya utuje ku rugamba tuje kurwanira igihugu umusirikare wa Habyarimana urabona hari itariki imwe niho bateye y'uko 10/19 hari itariki zibiri Rwigema yarapfuye urupfu rutunguranye n'uwo mugabo nyine Kagame yamupangiye ubwo amaraza tagita aregeranya ingabo atangira urugamba nawe ariko urugamba yatanguye rutandukanye na rumwe Rwigema yarafise uvuze yuko rutandukanye kubera Rwigema yagomba kureconcilier cyangwa kumwanisha Kagame we yaje ahindura vya bintu Kagame we yaje nyene kugira urabona wijya Kagame ari mu bantu bakagasuzuguro yani yerekana ko ari munyabwenga hari kuva isi yabaho yaje ahindura abandi bitaba ba Kristo Bunyenyezi abo bitaba Kayitare urumva apanga mbese urugamba bushasha we rumba yazanye abaha briefing yiwe nyina ababwira ati ibintu bigenda kuno ubwo rero intambara iratangirira abo mu Mutaraje niho n'abantu twafite kwara abarundi benshi bahunze 72 ni benshi mbega mwe izo ntambara nta ngaruka mbi zabagizeho mwe mwari musanzwe muri ngaho mu buhungiro cyane gose kubera barateye ku isoko ry'iwacu ahantu bita Rukomo muri Santarare yaho Rukomo muri mande ya komine kuvuga kujya mwumva nyine batera muri Kongo naho niko bahise bahinduka byaba bimeze gute Rwigema yarabwe ntagira ikintu cy'umuturage umumunyagihugu muzokora ariko muri iyo bisi nyene batangiye kuzura bariba ahantu bita za Bushara za Gashenyi batwara inka batwara yani biyiba kujya biyiba kabisa n'abantu bapfa rero abantu hari isoko ry'abarundi kubera hari ahantu hari abantu benshi abarundi bazi ko bazi kurondera amama baraturira ibintu barasahura bibangutse bingebe amafaranga baratwara n'abantu bakica byari bikomeye cyane kabisa reka tugarukire ku bijanye nuko biriko biravugwa yuko u Rwanda rushobora gutegwa umwanya n'umwanya ku rundi ruhande bakavuga yuko FDRL yoba ariyo iriko iratuma igihugu cy'u Rwanda cugara imipaka gihuza n'igihugu ca Congo abandi bakavuga ati
Jean Luc Habyarimana yobagira yinjire mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo uri kurumva ibintu nk'ivyo uzi histoire ndende y'igihugu cy'u Rwanda, urabona ibi bintu koko byo kunda Jean Luc Habyarimana, urabona afise ingufu zo kwinjira mu Rwanda, narirya tuzi neza yuko atani gisirikare afise. FDRL kwinjira mu Rwanda ubona byoshoboka mu gihe tuzi neza yuko imaze imyaka irenga 30 mu ishamba atacira gukora ku gihugu cy'u Rwanda. Ni ikibazo cyiza cyane rwose, ariko nagira mubwire yuko Kagame uko twari tumuzi agifata igihugu muri za 1994 kugeza muri myaka nyine turimo, amashagaga yagiye amuherana bukebuke by'abazungu na ibyo byagarikeje sinobiharira kubera wenyine ujya n'umuhungu iyo wari perezida, kandi uwo yari perezida wa Habyarimana nyine niwe se wa Jari, kandi perezida Habyarimana yishwe na Kagame. So ibyo rero ni ibintu bidashobora no gutangaza abantu cyane. Urabona Jari kibera mu Bufaransa cyane, Jari kibera mu Bufaransa, so abantu bahunze ya leta ya Habyarimana tuvuge nuko haheze imyaka irenga 30 urumva ni myinshi, ni myinshi. Ijya leta ex-FAR yarahunze, ex-FAR bari abasirikare ba Habyarimana, ariko benshi bahungiye kuvuga ngo bari muri Kongo gusa, no kuba bahungiye n'isi nzima nino muri Amerika, yibe nino muri Amerika bose bariyo abihugu byose. So yego upanga rero ngo kuba yogenda gutera Kagame je byose none biharira ko n'ibintu bibonekana sana, ibintu bibonekana ku guha briefing y'abantu, kubwiriza abantu bose ngo bamukurikire baje kugarura igihugu. Abantu benshi amaze imyaka 30 mu buhungiro irenga, kandi Kagame wenyene akunda kwivugira ngo baraducitse n'ubundi muri twarishe neza ngo tubarangize iyo baguma bakwereka. So kujya kuba briefing ngo basubire mu Rwanda kugaruza igihugu cabo n'umuheto, ndumva ko icyo sigitangaza cyane kubera wenyene Kagame ubyo razi ko yishese arabizi. Dufate yuko ubu bwo wa President Paul Kagame yoba yibutse neza yuko ari we yishese wuno muhungu, akavuga ati umuhungu arashobora gukora revenge umwanya n'umwanya. Nuko ngeka utararaba speech za Kagame mw'iki gihe guhera muri uwo mwaka nyine ashobora gutagira intuzenye speech ari yayiheza atavuze ngo Jari, ni ukuvuga uwo umuntu aramuhangayikishije rwose. Urinze ubona umuntu Perezida Kagame aguma acisha mu kanwa uwo yamuhangayikishije, yamutitije arira mu Rwanda ho kabisa, sinobiharira n'ibitegura intambara bazoyibona kabisa. Ego intambara iramota mu gihugu cy'u Rwanda, ariko Nelson tuyage gato, nta biri officiel cyangwa nta biragaragara yuko uyu Jean Luc Habyarimana yoba afise n'igisirikare cy'abantu 1000 gusa, ariko ukavuga yuko uramutse wumvise yateye u Rwanda bito gutangaza. Urabona ko vyoshoka canke yohitana abene gihugu bo mu Rwanda. Yatuzi neza ko mu Rwanda hariho benshi bakinyijwe babuzeho bavugira, akabakoresha muri faso yo kubagumura kugira ngo bamugumuka n'ujya mugabo. Okay, ndawakarore kamwe 89 ego twebwe mu kuvuga mu 90 ataragera. Ego twarabonye abarundi benshi baduca ko hajya mu mutara aho twaba, twebwe tukibaza ngo nibajya baja kurondera ubuzima Bugande, kumbe bariko baraja kwigira igisirikare cy'inkotanyi. Ndumva twe nari twari tuzi abarundi turi n'abana, ariko ibyo bapapa bose ndibuka babigana yarabaha inicumbi. Urabona babaye ubundi babo bari abarundi ariko bo mu bwoko bw'abatutsi. Ego ntabwo kunzandanye nyegeza kuko nakuze ndabumva babo bari ubwoko bw'abatutsi ariko bavuga ikirundi. Sasa bakaza ari ukuntu baza ugasanga bariko bagenda babaza iyo baje batahazi bazimire. Yego Muba rero bariko baravuga ikirundi abanyarwanda, abanyagihugu b'abanyarwanda bavuga ati burya bariko baraja mu Barundi cyangwa kujya abarundi bagahita baberekeza inzira iziwacu. Ndibuka papa rigeze guha abantu indaro barenga 10, urabyumva? Mutazi yo bagiye tutazi yo bagiye, ariko kubera yuko bumva yani
urabona abatutsi bamwunze muri 1999 Burundi kuba yaramaze bitatu mu Burundi umva yakuye Kirundi origin ego nukuba rero abo bantu babohereza mu gice babereka biwacu ngo bazimiye baja mu Barundi ngo twabaye indaro bakavuga turiko turaja mu Buganda ego ibyo urumva hari ryari mu 89 barahara nka gatatu cyane kandi baraza papa kabakira ntitwari tuzi ibyo na papa ntiyarazi ibyo aribyo gusa yumva ngo yibaza ngo nabagiye kurondera akazi mu Buganda ahindura impuzu bakamwinwa inzagwa bakabafata neza nyine urabona kujya abonye umurundi wa kumbe abanyababyeyi bose mu Rwanda bakira iki abanyarwanda bavuye mu Burundi bibaza ngo n'abarundi bene wabo ego urumva ibyo byafashe umwaka ego bigira mu Bugande haraca gukongo nabo bakongomani abatandana nabo bacanuye ibiti yo zakaragwe bagenda ego urumva hahise akazi tazikira muri 90 nukuba rero bitangire nariko ndagwakarura nko kuri ibyo bivuga kuri jari atagisirikare abanyarwanda baramaze kuruha bro ego abanyarwanda nk'abari mu hagati mu Rwanda bo bararusha ariko abari hanze hariho umuntu avuga ati haba ku icumu haba ku mupanga haba ku rusasu mpaka dusubire muhira barahari hariho n'abanyarwanda ubu bateye imbere bafise amahera gucangiraho amafaranga yo kugura ibigwanisho bagaca guterwa ico je ndumva ko gishoboka rwose kubera n'inkotanyi zateye zijaza ziri ibihene zigurisha mu Bugande ego zigurisha ziba hariya mu bici wacu zigurisha ibiharage kandi igihugu baragifashe ego rero nirurushe gutera Kagame ndumva ibyo bishasanzwe iyo bazanye yuko FDRL nayo yobikiyari kandi ifise ingufu nyinshi kandi yo biri determine kugaba ibitero mu gihugu cy'u Rwanda navyo urumva bishoboka canke ni gwarunwarunwa canke ya makuru y'abantu abari karatembera ngaha mu mabarabara FDRL ndumva ko iri ariko sibeshi cyane cyane ariko ndumva ko abo bantu bahari kubera urumva none niba umuntu yahunze 94 yarahunze afise imyaka 30 afise ubwo rubyaro ubwo umwana afise imyaka 30 umva nawe atageze gufata imbunda ngo ayishire tuto narageze kuyitora barahari rwose kabisa bisigura yuko u Rwanda rwoba rugomba kwata ku impande zose babyitegurire ibyo byo nirazima ibihumba bitwaga ngo namayikora ngo bugaye imipaka bijya n'ibihabaho bujya n'ubwoba bw'irya leta y'u Rwanda kubera iyo nyene irazi ibintu ikorera abanyagihugu ko bitajanye bitari right reka turabire hamwe muri rusangi mbega amahirwe yo kwaka ubutegetsi bw'u Rwanda President Paul Kagame inyuma y'ikiringo c'imyaka 30 ari warongoye kino gihugu cy'u Rwanda abisigura ko yubatse igihugu mu mpande zose cyane mu gisirikare no kugira abakunzi bo mu bindi bihugu bya turashobora kumufasha mu bihe bikomeye nk'ibihe igihugu gihura navyo ndazura bitahura mbega igihugu cy'u Rwanda biraboneka neza yuko President Paul Kagame bashobora kukimukura mu ntoki vyoroshe birashoboka cyane kubera ikintu cari kimuha ahantu novuga yagiriye icensi mbi ego ni kuba Donald Trump yaragiraje ku butegetsi kandi urazi ko bamujije kumwica inshuro nyinshi perezida wino kenshi cyane kabisa so uwo mugambi ahantu byapfiriye neza n'igihe batoye Trump bakavuga ati Trump ujya bazoba perezida muri Amerika ego kubera Kagame aya nta gutegetsi n'ujya mugambi wahavuye abademokrate so abapublic bamwumva na gato ego ujye Kagame ibisaha tuvugana ntashobora no kuza muri Amerika visa yiwe barayihagaritse kabisa barayasi kabisa n'abantu benshi bahagaritse amapiza yabo abanyarwanda kuma harimo n'umutambukanyi wiwe ibyo nta ngufu agifise yo bazifise ku bandi ariko kandi leta y'inzunze ubumwe za Amerika urazi n'igihugu civugira
kirinze kigukura kw'amaboko kaba kabaye ubumenji cyo cyari cyamuha ubutegetsi ba Bill Clinton nibo bamuha ubutegetsi Kagame nawe utabizi ego niba hari abantu bagwana ku iyi si ku ntambara yo kubutaka X-Far yaragwana bro yaragwana intambara iteye ubwoba n'inkota nyahiri n'ubu n'abatwumva barazi yuko X-Far yagwana ariko baba n'abasirikare ego abasirikare bo bafashe igihugu baba n'inkota nta ibyo nawe utabizi haragaragaye ni video waje kumushikiriza President Paul Kagame w'ubutegetsi urakoze rero kumva ko umuntu ajyanye ashobora kuba umufasha ntibiba yari niyo umuntu amufasha ntabwo uwo yo kwaka intererano bishoboka umufasha akora ko bujya butegetsi n'ibintu bishoboka cyane mbega jarike byoshoboka yuko akura ubufasha muri Kongo uburundi muri make bino bihugu bitavuga rumwe n'igihugu cy'u Rwanda urabona neza ko byokorohera kwakura ubufasha cyane gose birashoboka cyane Kongo muri umujya mu abazarendo bose bajya hajya nabo nishabu n'akantu hajyanira urumva ego Tanzania n'u Burundi ndazi nabwo nibyicaye ego arafise abasumba umusapotisi wake kabisa ni benshi kuko ubutegetsi bwa Kagame yani burayobuje East Africa abantu babayeho nabi cyane ubabona ubutegetsi nuko President Paul Kagame tugerageje kuraba imyaka agezeko atwara kino gihugu cy'u Rwanda biraboneka neza yuko hari abantu batari bake yaba bari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa bari hanze y'igihugu batamuhanigwere canke bagaye ibikorwa yagiye arakora ibikorwa byo kugandagura bamwe bagiye batandukanye batavuga rumwe ibikorwa byo kwagiriza abantu kaba genocidere kugeza no ku mwana akivuka ashobora kwitwa yuko ari mu genocidere ibyo mwagiye murabibona ariko rero mu gihe President w'u Rwanda tubona yuko ari benshi tamuhagwe nigwere aramutse akuwe ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda urabona amaherezo yiwe arayahe ujya adapfuye gusa ndetse ndamusabira ngo apfe ujya yofatwa akajananwa mu nkiko kubera ntituyobewe ko yakwica umuperezida mu Burundi tuyobewe ko ariwe yishe Habyarimana yani afise amakesi menshi atwara Rwanda imyaka 30 ego inyuma arishisha genocide kandi ariwe yayiteguye byongera ayishira mu ngiro hari abazungu bamwe bamusapotinga ariko nabo bamaze kumuva inyuma hariho umuzungu umwe bamwita Jude River n'umunyakanada yagiye gukora aniwa guha amakuru neza nyene Kagame yishe we arabizi neza nyene yishe abantu ku 94 mpaka no muri Kongo agakurikira impunzi z'abahutu zo mu bwoko bw'abahutu kabicirayo kabica yose arayafise rero je kwanda icyo nosaba n'Imana ntabwo kwanza bakamanza bakamushira mu nkiko nawe bakamuta muri kajya gasho ashiramwe abandi akumva ingene nako nawe kajyana ego nuko Nesoni tuyazi bitari bike sinzi yuko hariho ibindi woshobora kuyagira dukurikana kugira ngo bashobore gutahura mu buryo bwimbitse muri make sukuvuga gusa mu Abanyarwanda barushe urabye ni muri East Africa yose akarere yarakayogoje yarakamaza ubwiwe kujya kabarebe yarabyibwe ngo akayo yendere barakayogoje barakakamara ngo kugeza isaha ngo unaho buhungi ngo Burundi ni bocayo Tanzania ni boga ni Uganda baje bava ni bucayo rero ikintu niba cyari ikintu nobwira Abanyarwanda bo ego niba cyari yarinze yiyumvira gufata iyo decision kumeka iyo gufata uwo mwanzo Abanyarwanda nibamukurikire bamuhe urukundo bamushigikire bamusupporting akiri kintu je bamusupporting ko bararushe sabari hanze abashaka sanga yakabikiranye sabari mu gihugu kuvuga muri make baramaze kumumenya Kagame wari ego ni killing machine
ni killing machine. Nuko Nelson reka ndagushimire cyane muri kano kanya uduhaye kugira ngo dushobore kuyaga. Nawe murakoze cyane. Nuko kacashimira cyane abantu bose tuyaganiriye cyangwa twabanye muri kino kiganiro. Ndizira yuko umwene data canke uyu mukuru wacu asanzwe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashoboye kubatahuza ndetse akanabereka yuko abanyarwanda tarayubu bagowe kuva kera ahubwo babuze uburyo bashobora guseruramwe amagogwa yabo yababwiye ukungene bagiye baricwa n'abarundi ndetse bakicwa bari basanzwe bari mu buhungiro kugeza ino saha umunyarwanda nuvuga yuko acicwa mu gihe yagirije yuko ari ingingo bitegezo gusa genocide hoho murabizi baza bavuga ngo biyahuye kandi bishwe no bantu rero muravyumva kandi ko Jean Luc Habyarimana ashobora kwinjira ndetse na FDRL kubera ko biraboneka neza yuko ari cyo genda kukanya ko kugira ngo abanyarwanda bari mu buhungiro batahuke mu gihe ibiganiro leta ya Kagame yo yase yuko abanyarwanda bari mu buhungiro bashobora gutahuka rero tubitegabiri kumbure ni step bino biganiro n'amaswite tuzokwama tubaronderera swite kuri cyangwa igikuri kugira ngo dushobore kuza turabazanira bishasha kandi babigezweho cyane cyane bivugwa mu mutekano muke w'akarere kacu kibiyaga binini gento ko dide black making ashobora kumaze kora subscribe kuri ino YouTube channel hama like musino video gato nizingenzi ndetse mushiremo n'imitima cyangwa amashurwe muri commentaire kugira ngo mutwereke yuko tuzatamba twirorera naho ubutaha.